Ndayishimiye Baresito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye kwigenekerezo rya 18 Ruheshi niho imyaka 5 yarumanye neza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yimitswe mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Twifatanye muri kano kanya n'abarundi bose tumukeze kandi dushime ibikorwa by'iteka ariko ararangura mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu kubw'ineza y'abene igihugu bose. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Higeze ngaha mu nyemerere ndabakeze kuri imyaka 5 mu mazi. Ni imyaka itari yoroshe ariko mwabaye umwungere mwiza, mwabaye umukomanda mwiza wagwanye urugamba rutoroshe ariko kandi utakura runesha kubera wubasha Imana ikaguha intege ikagushigikira igihugu cyose ucuzuza amahoro n'umutekano. Uno munsi hose hameze neza. Tubashimire kubera mwaragwaniye ubutungane. Nyene cyubahiro tubashimire kandi muri imyaka 5 mwamaze mwasanze igihugu cyacu cyugaye gisa nuko cyahariwe ivomo n'ibindi bihugu hafi mwisi kubera akarenganyo cyarimwo akarenganyo cyagiriwe. Muga mwaragwanye intambara muragihagararira neza. Uno munsi igihugu cy'u Burundi cyasohoye ijunja kigira ijambo. Uno munsi amakungu araciyambaza rimwe na rimwe akacitabaza. Mwigishije umurundi wese ku rugero kuva kuri ruto gushika kuri mukuru ingene umuntu wese yo kwiyungunganya akiteza imbere, umuntu wese akagira ivyarya ndetse binashobotse akazingira kanoti umufuko. Turabakeje rero nubwo bitaboroheye mwabaye intwari mu bumwungere mwiza. Imana ibaha umugisha. Bagira ndabasabe bantu b'Imana, ivyo mvuze ndazi ko nawe wobishingira intahe, nawe warabibonye kandi nagira ndakubwire abantu badazi gushima Imana burya ntibayinezera. Kubw'ivyo rero manika amaboko abiri dukoma amashihama mbanya n'ijambo ry'Imana. Uvuge muti Imana warakoze ko waduhaye Ndayishimiye ukamushoboza tukaba turi mu mahoro n'umutekano turiko turaja muri yambono. Uno munsi turi mu bumwe atamacakubira hari atamigambo itandukanye abantu. Ivyo byose bamukoresheje Mana mushobora byose tuguhaye cyubahiro. Koma rero koma. Dushimira Imana mu bivuga byose abantu b'Imana. Mubandanye mukoma amashi. Mana warakoze, Mana warakoze. Udukomereza umuvyeyi wacu no mu biringo biri imbere, umukomeza kume atujana muri ca gihugu ciza. Amashimeshi hari imbere yanje, amashimeshi. Amashimeshi tukeze umuvyeyi wacu, amashimeshi cyane. Uyu munsi umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye arashima intambwe ihambaye Burundi bugezeko, akaba ashimira indongozi n'abene igihugu bose bakoze ivyo bategerezwa kugira Uburundi buhindura ishusho. Ndanezerewe cyane kuri iyi myaka 5 kuko Uburundi uko buca siko bwira
tuva mu bwiza tuja mu bundi, dushima ibindi biza. Nico gituma nkengurukira Indongozi twafatanye urugendo. Baba abari mu rwego nshinga amateka, abari mu rwego nshingwa bikorwa vya leta, n'abari mu rwego rw'ubutungane, ndetse na mwebwe mwese muri mu mashirahamwe atandukanye. Amashengero twarakoranye, turasengera igihugu, turashira hamwe gushikaho n'inyifato twari dufise mbere ihinduka. Ndashimira Imana cyane kuko abanyepolitike barahindutse. Aho iyo bitagenda uko ntivyari kunyorohera na jewe. Abari mu rwego nshingwa bikorwa rw'igihugu murazi yuko twari tukirondera turaba ingene dushobora gushiraho imbona kazoza gushikaho tuyishikako. Ndabashimira cyane. Ndashimira inama nshinga amateka yarakoze uko itahora ikora. Gushika inama nshinga amateka ifata ingingo bati ubu no gushigikira urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu. Barahinduye ingene bakora, baradufata umugongo. Ndashimira cyane umukuru w'inama nshinga amateka ari ngaha, n'abagize ibiro by'inama nshinga amateka baragize bose, barashika mu bene gihugu, barabahimiriza, twese duca tuba umwe. Twatanguye ubutungane, abantu bose ari mu mwiheburo, turasiguriranira n'abajeje ubutungane, buke buke biraca biraza. Uno munsi turabona ko bimeze neza, biriko biraza. Ndashimira cyane bajya batama mubona bigeze gutwara igihugu cy'u Burundi. Mwebwe abene gihugu ndabakengurukira cyane. Navuze rimwe mwumva gatanu. Tukivuga tumunwa wose uronke cyo fungura, ntitwabona iyo tuja niyo tuva. Ariko tuza tubona muvuye hasi muja mu makoperative, mutangura gushira hamwe amatoko kugira umwimbo ugwire. None uno munsi abeshi abumvisa akamo bakubwira ngo ubu umuntu akenye ngo ni intarima gusa. Sinkekeranya ko mwamaze gutahura ko turi mu kiganiro ku Kivi. Sangwa ikaze rero mwese muri kino kiganiro. Mbafisa kanyamuneza mu mutima wanje kuko natewe iteka Imana yanje. Iyo Mana muremyi wacu nirukundo yemwe ikirikirikongwe abantu bose. Yo yatanze umwana wayo aritanga ngo dukire. Twari dukwiye gupfa none eraba turi bazima. Mu kwigina imyaka 5 irangiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye aramutswa ihanga y'u Burundi, umuryango wiwe waratunganije kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku igenekerezo rya 21 Ruheshi igikorane cy'imisi 3 cyo gushimira Imana. Kikaba cabereye ku kibuga Ingoma kiri mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Muri kino kiganiro rero twifuje kugaruka ku nyigisho zatunganijwe hama zikaronswa indongozi n'ugwaruka. Yo yatanze umwana wayo aritanga ngo dukire. Abatanze inyigisho bose
bakaba baribukije indongozi zatoranijwe ngo zirongore abandi ko kubera ko igihugu c'u Burundi cashize Imana imbere, indongozi zose zabwirizwa kurongorwa na Mutima Mweranda mu bikorwa bajejwe kugira ngo vyose biranguke ku neza yabo barongoye. Uno munsi turi hano, Imana yaradutoranije kugira ngo tube mu burongozi bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Muri ivyo bisata turimwo, muri ubwo burongozi turimwo, dukora kugira ngo dufashe abarundi Imana yaduhaye kurongora gutorera umuti ibibazo bafise. Ariko kugira ngo bishoboke, kugira ngo tubikore neza, nuko dukwiye kubikora turi mu bushobozi bw'Imana. Nico gituma hano mu ijambo ry'Imana twabonye ko ingene Imana yatunganije uko abantu barongora, yatanze mpwemu wayo kugira ngo ashoboze abo barongozi maze barongore bari mu nkomezi z'Imana. Muri kino gisomwa rero harimwo ibintu bishika indwi nagomvye ko mu kanya gatoya mfise tuvugana ko. Ubwa mbere, abarongozi bakorera abandi barangura igikorwa bajejwe ku neza yabo barongoye. Imana nk'abarongozi iduhamagarira gukora igikorwa c'uko ububasha dufise umwe wese mu ngabire afise ayihumekera mu bandi kugira ngo nabo baronke ubushobozi butuma bahimbaza Imana. Bugira gatatu, abarongozi bakorera abandi ntibatonesha canke ngo bagire nkunzi mu bo barongoye. Ariko Mose yumva ko umuntu wese Imana yashize ku bushobozi bwayo, yaba ari muri urya mugwi w'abantu barongoye canke yaba ari mu mugwi uri hanze, Imana yamwambise ubushobozi bwo gushobora gutanga intererano, bwo gushobora gukora kugira ngo afashe mu bikorwa bikeneye gukorwa. Rimwe na rimwe mu burongozi hari aho bitugora, ugasanga dutonesheje abantu. Kumbure kuko tuva mu ntara imwe, kumbe kuko tuva mu muryango umwe, kumbure ibi na biriya bigatuma dutonesha abantu. Nagomba kubabwira ko mu burongozi bukorera abandi bwisunze inkomezi z'Imana, iyo dufise ubushobozi buva ku Mana, ibibazo bihari Imana idushoboza kubitorera umuti. Kuko dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga ko inyishu z'ibibazo dufise ziri kumwe natwe. Igisigaye kuba ari ugushira hamwe izo nguvu no gushira hamwe ivyo vyiyumviro maze dutorera umuti ibibazo vyacu. Bugira kane, abarongozi bakorera abandi ntibigera barondera inyungu zabo canke ngo barondere kwishimagiza. Mu nzego zitandukanye bazirongoye urasanga bafise abahanuzi. Kenshi ahantu Satani akunda gukorera ni mu bahanuzi, bagahanura ibitari ivyo abo barongoye. Hariho umuntu yarakwiye kuzezwa amabanga kanaka, ariko ufata ingingo bakamubona ati ubu muntu rero ni mubi, ntabaho, ntanashoboka. Umuntu akaba aragiye yigiye kure, ariko niwe Imana yari yabonye ko yari gushobora gufasha kugira ngo atunganye ibikorwa. Mose ndaho yigeze arabona uburongozi nk'akaryo ko kwironderera icyubahiro. Uguca bugufi kwiwe kwerekana ko umurongozi akorera abandi, ashira ivyiyumviro vyiwe ku gikorwa jejwe, aho kugushira ivyiyumviro vyiwe mu kibanza n'icyubahiro afise.
abarongozi rero dutegerezwa guhunga agatima ko kwishira hejuru, maze dushimikire ku ntwaro yitwaririka gukorera abo turongoye igihugu no gufasha abari mu bukene, twitwaririka kubafasha mu byo bakeneye. Yesu muri Yohana 13 kuva ku murongo w'12 kugeza ku 15, ariko ngo ahejeje kuboza ibirenga carababwira ati, mbega muramenye ico mbagiriye? Yagomvye kubigisha ko ati ubaye umurongozi woza ibirenge vyabo urongoye. Nukuvuga iki? Koza ibirenge vyerekana guca bugufi, vyerekana gukorera burongoye, vyerekana kubafasha kugira ngo bagire inkomezi zituma ibibazo bafise babivamwo. Nta bikenewe ko abo turongoye barinda kuza gupfukama badukomera amashi kugira ngo tubakorere ivyo tujejwe. Bibiliya iratubwira ati umuntu ntiyaza kugusaba ikintu ufise, reka kumubwira ngo uraze ejo canke hirya y'ejo, ico kintu gifise muhereze. Kenshi turatakaza ubushobozi bw'Imana, kandi Imana irababara cane igihe dukoreye igikorwa abo tujejwe, ku buryo duhejeje kugikora bagenda biyumvira ko ari ubuntu bagiriwe. Ubugira gatanu, abarongozi bakorera abandi baharanira ko bose bahabwa ubushobozi bwo kuronka ivyo bakeneye. Muri cya gice cyo guharura 11 mu murongo wa 29 haravuga ngo, Mose aramubaza ati, ni jewe ufitiye ishari? Icompa abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe, uhoraho akabashirako mpwemu yiwe. Hano turabona Mose icifuzo yari afise, arico cavuyemwo icivugo dufise cino minsi dukoraniye hamwe. Icompa abarundi bose bakaba abavugishwa n'uhoraho, uhoraho akabashirako impwemu yiwe. Nukuvuga ngo twese abarundi turi ku bushobozi bw'Imana n'inkomezi z'Imana, bizotuma twubaka igihugu cacu, ibibazo vyose duhura navyo dushobore kubitorera umuti. Tuvyimvire ko nk'abarongozi, abantu turongoye turiko dukora ku buryo bashobora kuronka ivyo bakeneye. Ubugira gatandatu, abarongozi bakorera abandi barongorwa n'ubwenge bw'Imana, kuko bemeye ko iganza ubugingo bwabo. Kugira ngo dushobore kuba abarongozi beza bakorera abandi, hari ikintu gikomeye cyane cuko dukwiye kwemera ko Imana iganza ubugingo bwacu. Igihe Imana iganza ubugingo bwacu, inyifato yacu imbere yabo turongoye iragaragara. Icambere kigaragaza inyifato yacu no guca bugufi, nuko twumviriza abo turongoye, nuko tubatega amatwi, nuko tubagira inama, nuko tuba hafi yabo, nuko tutikakisha. Bene data barongozi bagenzanje, twumve ko igihe cyose turongoye, kugira ngo dushobore kurongora neza, nuko tuba dufise ubushobozi n'ububasha buva ku Mana. Abarongozi bategerezwa kurondera ubwenge, babishishije mu masengesho, mu biganiro, no mu kuzirikana ibijanye n'inyifato runtu. Amategeko agenga igihugu akwiye kuba ashimikiye ku ngingo ngenderwako z'inyifato ziva ku Mana, nk'ubutungane, ukungana imbere y'amategeko n'ubuzezwa bintu. Hano rero nk'abarongozi bakorera abandi dukwiye kurongorwa n'ubwenge bw'Imana. Rimwe na rimwe haraho usanga dukunda kuvuga ngo twashize Imana imbere. Ni vyiza kuyishira imbere, ariko Imana turagomba kuyishira imbere mu mvugo no mu ngiro. Ubugira indwi,
ndaza guca ndangiza. Abarongozi bakorera abandi bashira imbere intwaro yubakiye ku gukorera hamwe. Abahinga berekana ko haba ari mwishira hamwe, haba ari mu bikorwa abantu biyemeje gukora, ndaco bitwaye urugero rw'ubumenyi abakora muri iryo shira hamwe bafise. Abo bakozi ubafise ari 5 canke 10 bakaba bafise izo mpamyabushobozi, ariko badashoboye gukorera hamwe, ibikorwa bakora ntibizopfa biteye imbere, ntibikunda. Nukuvuga ngo mu Kirundi hariho ijambo dukunda gukoresha ryo gusenyera ku mugozi umwe. Imana idufashe dukoreye hamwe, inkomezi tuzishize hamwe, tugira ububasha bukomeye butuma dushobora gutorera umuti w'ibibazo dufise. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yifashishije Bibiliya Nyeranda aratwereka ingene kwidodomba bikwega ishavu ry'Imana bikazanira umuvumo igihugu. Iyo rero tumaze kwemera ko Imana ariyo twashize imbere, ateza kumenya n'ingene aca yigenza. Turibuka umukozi w'Imana yigeze kuvuga ati murererwa, tuvuze ko Imana ihaye ikibanza ca mbere nayicishirira, ntawe ususana n'uwundi yabibonye ibisanzwe, mugabo wewe wamaze kuyihamagara ukayizana, uca wemera yuko ukurikiza n'ingingo zayo, kandi nayo iyo wemeye kuyikurikira nuko iguma icunganye na shetani. Mugabo ikindi naco, aho Imana iri niho shetani ikorera. Nico gituma iyo ubonye umuntu ari mu ikibi, uzumenye ko ariko akoreshwa na shetani. Ukazona umuntu ari mu iciza, ari umugwaneza, umenye utujya muntu ni umumarayika. Ingorane rero tugira ntituzi kumenya umuntu akamurimwo. Akamurimwo nukumenya umuntu akamurimwo nagaki. Ivyamwa vya mutima mweranda turabizi, ukabona ariko yama ivyo vyamwa, ucumenya ko akamurimwo ni mutima mweranda. Ukazobona ariko avamwe ibibi, akamurimwo iba ari dayimoni. Cumenya rero ingene umugenza. Twebwe rero nk'abarundi tuze turatahura ibyo twaciyemwo, tukabona aho tugeze, niho duca tumenya niyo tuja turi mu buntu bw'Imana. Aba bene Israeli nibo nkunda kuza ndaraba cane, naritayeho gusoma ibi bitabo vyerekana ingene bagiye gushika mu gihugu c'isezerano. Byaratumye ntegera neza Uburundi inzira burimo. Igihe kimwe bavuye gutata igihugu c'isezerano, barashitse baravuga bati ni igihugu ciza cyane, barerekana n'ivyamwa vyaho, ivyamwa vyiza. Bahejeje kubibona, nuvuga aho bogize akanyamuneza ko bagira bashike mu gihugu c'isezerano, haca haza uwundi mutima mubi, nawo ucuvuga ngo oya, ngo hari ibigatanya bizobamara. Ubwo nyene baba baratanguye kugumuka bati Musa watuzanye kutwicira ino. Niho rero usomye mu gitabo cyo guharura ikigabane ca 14 ku murongo wa 20 gushika kwa 23, Imana yahetevye nayo irashavura. Niho yavuga ati kubera abo bantu babonye ubuninahazwa bwanje n'ibimenyetso vyanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu bugaragwa, kandi bakangerageza inshuro 10 zose, bakaba batumvira ijwi ryanje, ntibazobona igihugu nemereye basekuru babo shizeko n'indahiro, kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Bamugerageje inshuro 10 zose,
naragerageje kurondera izo nshuro 10 bamugerageje, nasanze n'abarundi birirwa baragerageza Imana. Ngaca niyumvira none bameze uko ubwo bazohabona. Naciye ndondera izo nshuro 10 muza gusanga byose bisa. Imana imaze gutora Musa ikamubwira iti ingo wewe ni wewe uzojana bene Israeli mu gihugu nabasezeraniye. Musa araza, murazi ko nawe nyene yabanje kwanka. Imana iturabesha, Aroni ni hari azokuvugira. Musa ahava aragondozwa. Ashitse rero aja kwa Farawo ati barekure abantu banje bagende. Laissez partir mon peuple. Farawo arashavura acavuga ngo baragumutse. Ibikorwa vy'umuruho yari yabahaye acarabigwiza acavuga ngo kuva ubu n'ubwatsi twahora tubazanira mufyatura amatafari, ubu nimwe muzoja kubwirondera kandi muzogwa mufyatura amatafari angana namwe mwahora mufyatura. Inkoni rero ziba ziratanguye kuruta uko zahora. Bene Israeli babibonye uko bati Musa niwe wagiye kudukwegera. Kandi Musa yari kwabagirira neza, mugabo baramugumukanye. Baba barase kwemera yuko Imana ishobora kubakura mu minwe ya Farawo. Umugumuko wa mbere niho bawutanguriye. Hanyuma Musa we yarabandanije arabagwanira. Barimaze kugenda barajabuka ikiyaga. Bararirimba ururirimbo rwo kuninahaza Imana. Batubwira ko Miriyamu niwe wa mbere yari imbere mu batamba. Baranezerwa cyane, baravuye mu minwe ya Farawo. Bagiye gatoyi babonye amazi mu bugaragwa basanga ararura. Barasuye baragumuka. Bugira kabiri baragumutse. Ati Musa we waje kutwicira ngaha. Imana iravuga iti aha naho nyene ndabivura nta ngorane. Aho baranezerwa barosa amazi amaze kuba amazi meza. Baranezerwa bumva ni vyiza cyane. Babandanya urugendo. Bumva bararushe ntibarashika iyo bagiye mu gihugu c'isezerano c'amata n'ubuki. Bararushe baca batangwa kwidodomba. Imana ikibarungika mu muriro. Irabahana. Bumva aho nubugira gatatu bidodombe Imana. Barabandanya urugendo. Babandanije urugendo barasonza. Bashonje Imana iravuga iti ibi ndabitegera murashonje ivyo mwatekeye vyaraheze none rero reka ndabahe imfungurwa. Imana ikivuga iti mwebwe muzotwara ibibakwiye uyu munsi. Hajya ntubona twama turiko turidodomba inzara iratwishe kandi uno munsi wafunguye. Ubugira gatandatu baragize inyota barabura amazi mbere ni hamwe haheba hagatirimutsa na Musa. Ubugira indwi Musa yaragiye ku musozi gutora amategeko ku Mana. Baca batavuga ngo wa mugabo ntituzi ivyo arimwo yarigiriye, reka rero tubumbe ishuri. Imana yacu niyo yadukuye muri Israeli. Babaramenje noneho ni Imana yavuga iti ja abantu kugira ndabahonye. Ubwo n'ubwindwi barasubiye baridodomba. Ubwo n'ubw'umunani Imana irabahana. Ubw'icenda niho rero baririra inyama. Bati duha inyama rero. Aho rero harakomeye. Hagere tuze turaba neza ibi bintu. Uzoza wumva umuntu avuze ngo abazungu ntibazovyemera ibi, ngo amahanga ntazovyemera. Mumenye ko iryo ari dayimoni bihejeje kubafata. Guharura 11 kuva ku murongo wa 4. Mwumvirize.
ngo abantu bari bisutse muri bene Isirayeli bafatwa n'ameru. Eka na bene Isirayeli ubwabo baraduka bararira bavuga bati ninde azoduha inyama. Mbwira mu Misiri koko bararya inyama za gusa, mugabo bari babisutsemwo bobo bararya izo nyama, bararya ivyo bitunguru atangorane, mugabo aciye bandukiza gushikaho na bene Isirayeli babona ko babirya. Aha mu Burundi hariho nk'umuntu yakamishije amagume, uno munsi afise ameru, abona ko uno munsi ahomvye ubu ari kumwe n'abarundi bose bamerewe neza, akavuga no byogaruka kuko narahungukiye. Ndazi yuko je ngitangura kurongora igihugu natanguye kugwanya, mvuga nti ngwanye ba kaboko. Hariho abavuze ngo natureke turye n'abandi barariye, natureke none ni kubera iki abandi bariye natwe atatureka, reka natwe tujye twari turamukiwe. Ega nimwe nivyo nyene, wewe Imana yari yagutoye uze gukiza ibintu, none uvuga uti mbeho nk'abandi. Burya hari igihe aba ari kumwe n'uwundi muntu azaramubwira ngo sha urazi ngo twahijya ministeri ngo baraguhaye kurya no kuryama, bakabimwigisha avuze ati ya ndarose kurya no kuryama, babimwigishije hagacaza uwundi ngo ntukorako. Yari yamaze kugira apeti nyinshi, ati arantesheje uwo mugesera, kandi naka ariho niho yakuye irya nzu, naka niho yakuye bijya byose, none je warambujije. Izo ni ngorane, kandi burya tube tuza turumviriza tugira ico ikintu dukosora mu mitwe iwacu. Wewe urafise n'utwo ucumbisha kumwe, ugacuririra ikindi ntushimye n'ico ufise, umenga nta na kimwe ufise. Ubugira 10 niho rero barase kwinjira neza mu gihugu c'isezerano. Uburundi kuva igihe tubonye irya mbona kazoza tukabona Uburundi bwo mu 2060, niwo munsi natanguye kwiyumvira iki gisomwa. Ndavuga nti aha tworaba nabi ho tunanira gushika, tukaguma tugenda ca gihugu giteye imbere ntitwigere tukibona gushika uru ruvyaro rwose abantu bari mu bigero bose bagahera, babuzukuruza babuzukuru babo nibo bazohabona. Natwe birashoboka ko twebwe turi mu nzira Imana yenyene yiciriye, kuko irya mbona kazoza ndazi ko hariho na benshi bayitangariye. Rero burya turavye nabi twoshobora gusanga na twebwe twicereza. Afatiye kuvyo yagiye haracamwo muri iyi myaka 5 amaze aramutswa igihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarashingiye intahe abari bitavye izo nyigisho. Ubwa mbere bwo abarundi n'abantu baciye mu magorwa menshi cyane, gushika mbere aho umutima wabo ukomantara bavuga bati vyoshoboka. Nababwiye nti ubu bumwe bwibonekeje bariko baratora muri ayo matora nta muntu yavyiyumvira, muga Imana yo yari ibizi yuko mu 2025 bizogenda kujya. Mwarabonye abantu bagize ubwoba ngo imigambwe ngo irafuditse mu Burundi, ngo demokrasi irapfuye. Je nsubira mu bitabo nshavuga nti nasomye nabi insiguro ya demokrasi, ngira ngo nsubira mu bitabo ndasoma nsanga bose ababivuze demokrasi carico banditse ngo c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Narondeyemwo ijambo parti politique ndakibura, mugabo avuze ko kubera batoye umugambwe umwe yuko demokrasi ipfuye. C'est demokrasi ni migambwe. Urumva turafise insiguro ya demokrasi yacu kubera hariho umuntu umwe wundi yababwiye ngo kugira muje muri demokrasi ni migambwe myinshi. Sivyo, twebwe tuguma turondera gusa ikintu gishobora kudusubiza inyuma kugira ntitwinjire muri yambona kazoza bwa Burundi twamara kubona ishusho yabo. Je rero ngitangura kurongora igihugu nta na hamwe biga ngo kuba umukuru w'igihugu ico ukora gusa nuko uzi yuko
nta butegetsi butava ku Mana. Ntagire umuntu azobesha aho Imana we vyaguteguriye biriho. Uzo umukuru w'igihugu Imana yaramaze kubisinya ntibisubira inyuma. Nico gituma uri umurongozi mwiza ubanza kuja kwiga mu ijambo ry'Imana rivuga iki ibijanye n'ubutegetsi, uburongozi bigenda gute. Rero na jewe naciye nja mu bitabo ntangura kuraba ivyokorwa, niho nabonye ndategera neza yuko igihugu nticitwara. Imana kare yagena abacamanza kubera bari abantu bajejwe guma batunganiriza iryo hanga, ariko muri abo bacamanza umunsi batangura kurya ibiturire, abana ba Samueli bakabona nabarya ibiturire bararenganya. Abene gihugu baciye bumva bacitse inkokora bavuga bati none ko wotwaye yobaye mu bana ba Samueli azoba nde? Azoba nde? Baravuga bati ko ari ivyo rero twimikira umwami tutwagwe nk'abandi, nta kundi. Iyo umuntu aterekana umwizero mu bene gihugu urya igiturire ukarenganya, umwizero wa bene gihugu bugiye. Iyo ugiye rero nabo bari revolta. Ubutegetsi rero buva ku Mana. Hariho abantu bacavuga ngo none ngo ubutegetsi bubi nabwo ngo ko Imana ari nziza ngo wabajye bategetsi babi nabo bava ku Mana. Naho nyene nimwibuke igihe Pilato ariko arabaza Yezu ngo ndakubaza ngo ntuzi ko mfise uburenganzira bwo kukuboha no kukurekura? Ngo wewe nta burenganzira wari ufise ko iyo utabuhabwa n'uwo mwijuru. Numva naho ari mubi n'umutware mubi agira murenganye, mugabo nubwo butegetsi bwo kumurenganya ntabwo yari kuronka atabukuye ko mwijuru. Ico gihe rero maze kubona ubutegetsi ngene igihugu kirongorwa, niho nagiye gutahura neza burya abarongozi bari kwishi. Bijya vyose duhejeje kwiga, uwa mbere biraba umukuru w'igihugu, biraba buramatari, biraba musitanteri, biraba chef de zone, umukuru w'umutumba gushya kuri nyumba 10. Niwe wa mbere biraba, kuko ni wajejwe gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu. Buramatari ntashobora kuryama abene gihugu barayubusa, ntibikunda. Mugabo umushikiranganje uburinzi n'ubworozi ashobora kwiryamira abantu barayubusa. Muga kubwangingo ntiyarakwiye kuryama. Kubwangingo ntiyarakwiye kuryama abantu barayubusa. Umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi yategeza kutaryama. Umushikiranganje w'indero asanze abantu batagira ubushobozi mu bikorwa by'igihugu badashoboye, hajya tukunda kuvuga ngo incompetence, ngo indero yaragabanutse, hajya ntakwiye kurararyamye. Ntiyarakwiye kurararyamye. Ariko twe kubera ataco batumariye, buramatara abonye ati bampaye umuntu ataca amaze, uyu mudirecteur bampaye nta kigenda, ntarararyamye kuko abene gihugu yari gusukurira vyase. Hariho rero n'abandi bari mu rwego shingwa bikorwa, amatagisi n'amakori ava mu mwimbu w'abene gihugu. None wewe ubijejwe yabikoze? Ivyo rero nasanze nk'ivyo kubera bamaze gukomantaza imitima, kubera imfashanyo baratevye barakogatara umutima ku buryo bumva ko amahera yizana. Hariho urundi rwego, urwego rwo kugenzura izindi nzego kw'izina ry'abene gihugu, abashinga amateka. Abene gihugu ubuzima bwabo bumeze gute? Umushinga amateka niwe yari gufasha buramatari ati buramatari ati twebwe twumvirije b'abantu duserukira bafise ingorane nizi. Buramatari ati reka rero mbwire abajejwe muri rwa rwego nshingwa bikorwa bakora ibi nibi. Mugo umushinga amateka aratogwa, haje gutorwa gacaca kwicarira Bujumbura ntanamenya abamutoye ingene bamerewe. Ni ibintu tubona. Hariho urwego ruhagarariye amategeko ruguma rukurikirana ko atawuhonyanga amategeko, n'urwego rw'ubutungane.
mu bisanzwe urwo rwego rwari urwego rwa mbere ruhagaze kugira ngo ntihagire itegeko na rimwe rirengwa. Mugabo umuntu arayahonyanga nyene, nawe nyene ugasanga niwe ariko ayahonyanga ubwa mbere, akarenganya ariko aca urubanza, aho yavuze ati ingingo niyo yararinze itegeko iri n'iri n'iri, none wewe urarushijwe. Ivy'inzego rero niho natangura kubimenya, ndabona nti none ko mbona umenga baricaye ntibariko barabikora. Ndavuga nti Mana mfasha rero bahinduke. Nimwamubona ibikorane byose twagize twama turiko turigisha uburongozi bwiza. Muribuka Ingozi mvuze nti duhambe ingeso mbi zose twari dufise nk'indongozi tuziturire, hanyuma dutangure ubuzima bushasha. Vuga nararindiriye ndabura. Hanyuma rero ico gihe ntawobesha, twese turabizi akarenganyo kari kenshi cyane. Abantu bari bafise mu mutwe yuko kuja mu butegetsi ari ukuja urarosa amahirwe yo kurya ivy'igihugu. Nivyo bari bazi. Nico gituma ntiyababara uwundi, yapfa kubona wewe arose ati jewe ni sawa vyagenze neza. Iwo mutima wo kwiyumvira ngo ibi ni ivy'abene gihugu sigwanje nta wari uhari. Nizo ngorane mbere natanguye kugira. Muravyibuka ariko ndavuga ivyo gusonera, ivy'igihugu dusonera. Mugabo uwo mutima ntiwari munini gose. Rero nsanga ninjiye mu matati hagati ya jewe n'indongozi. Nasanze ninjiye mu matati ngitangura, kuko jewe mu mutima wanje numva yuko tugira duhinduke dukorera bene gihugu n'umutima wacu wose hamwe, tuvuga tuti umwene gihugu amerewe nabi, je numva amerewe nabi ndi ndongozi. Je nivyo niyumvamwo. Rero narihenze nca nibaza ngo n'abandi niko bavyiyumvamwo, nsanga ntavyo biyumvamwo. Twaciye dusekana, turasekana gushika aho bavuga bati kuva uno munsi azomenya bike ntituzopfa tumubwiye, ati ivyo atiboneye ntavyo tuzomubwira, turabe kwatambikiza hose. Urumva kugira indongozi mumaze kuja mu matata aho baguhema, wowe ukababona ubona ngo nabariko baragufasha, kumbe bibereye mu bindi. Ico gihe urumva ishavu ririko rirabaniga. Jewe ncaja ku ruhande rw'abene gihugu, niho naca afata ingingo nti ubu ungira nzane agasandugu abene gihugu baze barambwira bobo. Kajya agasandugu ni naba narose amakuru ntiyarengeje amezi 3. Baciye bashiraho amadori turaba umuntu yashizeho agapapuro, baciye baramwirukako bati ninde yabimubariye. Barirutse ku bantu gushikaho kajya agasandugu ndagaheba, kuko barareka ninde yabimubariye, nimurereke abantu bashiraho udupapuro muri kajya sandugu nibo tuzofata. Jewe rero nca ndafata nca mvuga nti ubu kajya agasandugu ndagahevye, nuguruye WhatsApp, umuntu azobona ikintu wese acambwira. Umubonye akarenganyo mumbwire, mubonye ari intererano mumbarire. Ico gihe ndazi yuko indongozi nyinshi niho twankaniye kopokopo ngo twamakwira poli imisi yose ngo bamuri kurisigura. Urumva umwene gihugu arambwiye, ubwo nyene nca mpamagara ya ndongozi bijejwe mbwira ibi bintu vyagenze gute, akabona ko atari kinyoma. Ico twaragipfuye n'abantu ngo bama bariko barisigura, guhera kubashikiranganje kubadeje bose, indongozi zose zegwa n'ubuzima bw'abene gihugu twabigiraniye ko ingorane, kandi n'ubu ndazi yuko twaba tubifitaniye ko ingorane, kuko umwene gihugu natevye ndavuga ko mutazombwira mwebwe, reka basi twikoranire n'abene gihugu bazobashengeza. Mwarabonye nirukana abantu benshi, hajya harateye igihe haba urugwi rw'abantu bavuga bati tuzohangana. Cyamwumva uri ndongozi ukagira abantu bameze gutyo. Nagira nshimira abakozi b'Imana mwaransengeye ku by'ukuri. Harateye igihe mbona neza ko atakintu bariko barakora, je mvuga nti ngira ndavyikorere nta yandi mayere, ko vyase ko bakora reka ndavyikorera. Hari abashikiranganje bavuze ko ndabinjirira. Kubera iki? Ahantu hari amahera babonye ngiye kuhugara ndabinjiriye.
babonye ikintu kigirira neza bene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara. Je nibuka erega ntaye ndabashingira ndayibashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere twese tugashobora guhera mu nzira tudashitseyo. Ifumbire kunyegeza ifumbire ngo abene gihugu ntibaronke ifumbire kugira abaze basonze ntibimbure basonze bashonje baca bagumuka. Baraba ikintu cyose cogirira neza umwene gihugu bagaca bugara ikintu cyose cyo tuma umwene gihugu anezerwa kugira ngo bampane jewe umukuru w'iryo hanga abari jewe ncumukura imbere y'abene gihugu. Hariho umuntu yaje kumbwira umunsi umwe ati none mwebwe munywa igitoro kiruta ic'Ibugande. Ati je naraharuye igitoro cinjiye mu Burundi cyaguzwe kuva mu kwezi kw'icumi. Twari turi mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Ati mufise igitoro ati nawe urarampenda gute murafise igitoro kinyegeje coshobora gukora amezi 3 ga mu gihugu cy'u Burundi. Andi yako kara niho natangura kugira ankete. Harabaye baja kugumura abadandaza bose ngo nibagira imigumuko. Vyarabaye. Abadandaza muri ngaha ndazi ko mubizi. Ngo nimugumuke ngo namenje. Hariho abantu babikishije ibisata. Hajya mu butare hariho abantu babikishije ubutare. Ati mukazobona umuntu avuga ngo yimba ubutare hajya ni wanje bikanyegeza. Mwarabonye ingwano nagize ntoye ubutare bwo mu Kirundo. Aho umuntu yarajejwe les opérations muri OBM ariwe yandika ko nabesha abene gihugu umukuru w'igihugu yabeshe yamenje. Muribuka abene gihugu bavuze ko batoye ubutare ahantu buhamvye mu Cankuzo. OBM niyo yagize itangazo yuko ngo ahubwo ngo ari abantu bari baje kuraba yuko hariyo nikere ngo basanga nta kiriyo ngo baca ngo ariko ngo amateka bivuga ngo baca barafurira barigira ngo nta kirimwo rero. Ubu nyene nagiye mbona societe muri Etats-Unis ije eti ni mumpe burya butare bwo mu Cankuzo. Cyana wanza ntiburiyo kwanza. Ati buruzuye. OBM yari yavuze ko hajya mu Cankuzo muremera muri Kigamba ko atabutare buriyo. Naho hari ubutare umuyoro. Kubera iki ubutare bwoboneka uburundi bwoca butunga. Nawe wavuga ko anaje sananiwe gushora ibigori kuko atasoko iriho y'ibigori. Ndabwire indongozi mwebwe muri mutikebutse nzosenga Imana izobakubita amakofu umunsi umwe. Muribuka Korahi na Datani ingene vyagenze nabirama. Isi yarasamye irabamira ngo yabahambije basekuru babona. Soma. Isome. Uye ni wiyumvire aho umuntu avuga ngo ntagiye uzokora iyi projet. Ugomba kugira industry oya iyi ni anakara yibikishije. Aha muvuga ko atamadeviza ari muri iki gihugu. Ni murabaho muca hose nta mashantiye mubona. Inyubako. Amafera betavahe, amakaravahe. Izo nzugi amabati avahe. Hose ndabaho mubona hose n'amashantiye gusa. Ayo madeviza yabiguza avahe. Kwatayo tuzi. Berube ntizi namba. Ababigize barazi ico bagize. Igihe banyegeze inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10. Burya bari babigiriye ubusa. So ko Imana nyene yaciye twibera kabanga. Hajya murazi ico bashaka. Iki kivugo wumva bafise ngo ubuzima burazimvye ngo ibintu birazimvye. Ni vyari kuba iyo Imana itatwibera kajya kabanga. Hajya Berube yari gusohora amahera. Ngo agiye gusubirira inoti z'ibihumbi 10 n'iza5. Nabo bagaca bayasohora. Hagaca usigara ugiye gusuma ibiharage utwara umupfuko w'amahera. Hajya nico bashaka ababikoze. Bagaca rero bavuga bati urumve kuko ikiro cy'ibiharage gisheke kugwa imiliyoni nka 5. Bagaca bavuga ngo ibintu birazimvye. Kijya civugo nico bari kuvuga kiyagiye. Mugabo kubera iyo shetani bakoresha ntibigeze bamenya ko bitabaye. Hari byarabaye. Twebwe twararavye dusanga amahera yavuye mu Burundi atazwi na Berube. Mu mwaka uheze umuriyaridi urenga w'amadolari atazwi na Berube mugavuye mu Burundi. Mugabo kubw'ubuntu bw'Imana Uburundi buracahagaze haleluya.
buracahagaze. Ababigira no kwiyamvya gusa, Imana yugaye nta wugurura, yuguruye nta wugara. Ico Imana yasezeraniye Burundi gitezwa kuba mwanka mwemera. Urumva ikibazo cy'ubutunzi nico twapfuye n'indongozi kubera je ngwanya bakaboko nabo ari bakaboko. Nagira ndabwire tuje mu nzira shasha. Tuje mu nzira shasha, umukozi nakore. Muri kino gikorane cyo gushimira Imana ku myaka 5 irangiye, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarahaye umwanya w'ikiyago ugwaruka. Yishimikije ijambo ry'Imana, yabasavye cyane gukunda ibikorwa kuva bakiri bato, kugwanya ubunebwe, bagakura amaboko mu mpuzu kuko igihugu gitezwe imbere na bene cyo. Narakuba ibikamba gatsiba ibiziriko. Nkiri umwana, inkoko yabika hagati ya saa 9 na saa 10 ijoro ugaca uvyuka kuko nacaja ku ishure. Saa moya nabangiye ku ishure, no kuvuga naba nahejeje gukuba ibikamba nkubamwo ibiziriko. Kuva iwacu gushika mu Gasura niyo twabishorera. Hagera kuba Mungu maze kugira ibiziriko bishika 10. Ikiziriko cagugwa 10. Urumva ijana mu ndwi wa buri ci. Abubaka ingo zabo agira mariage ahera amezi 6 ukumva ngo bahukanye. Yakuze bamushira mu ipusipusi, yegomera uko ngo papa n'umubose mama n'umubose, yekurira uko nyene. Aciye ahura n'umusore nawe, uwo musore yakuze uko nyene. Ngira abantu bahuye bakubaka urugo gwitwa ngo iki? Wakuze uri kigaba uzorinda uheza uri uko nyene. Ubu rero dutegeza kwiga iki gihugu cyacu gitegerezwa kuba igihugu giteye imbere. Gitezwe imbere na bene cyo. Igihugu kibeshwaho niki? Kibeshwaho niki? Aha turi muri école paramedicale ngaha. Iri shure ryubatswe n'amahera avuye. Hari ucavuga ngo avuye muri leta. Amahera avuye muri leta. Nuvuga ni robine iri muri leta bavoma. None ayo mahera ari mu gihe cya leta avahe? Ava mu bene gihugu. Mwebwe mukiro gwarukana hagira ubuzobahenda. Bajya uza wumva ngo bagize leta ngo bakoranye. Abagize leta n'abarundi bose, nawe we ugize leta. Mugira rero bavuze ngo bagize leta bakoranye, abarundi bose bakoranye. Kugira leta ironke amahera n'abarundi baba bayazanye. Twese n'amahera y'abarundi bose. Nico gituma mubona umuntu yivye amahera ya leta tumwirukako kuko nayi wacu na yabene gihugu bose. Ahambere hava amahera ni mwikori n'amatagisi. Ngira ingene wotanga itagisi utashoye. Utashoye wotanga itagisi gute? Utegeza gukora hanyuma ugashora ukaronka itagisi. Tujya mu ijambo ry'Imana. Yesu yaratanze ikori. Yaratanze ikori. Yarikuye. Masezerano ari pastor. Yarikuye. Akira mikoro bivuge. Tubwire ingere vyagenze. Kurasoma Bibiliya hageze ko atanga ikori. Biraboneka ko yakoze ko yarungitse umwe mu bigisha batigenda bifi. Muri gihe furaza gusangamwa amahera. Uravye ukuntu yabikoze birekana ko hari igikorwa cyakoze kugira ngo amafaranga aboneke. Yaratanze ikori kuko nitegeko. Ati none ndarikura he? Yaciye aja kuroba. Iyo ataroba ntiyaronka ikori. Iyo ataroba ntiyaronka ikori. None mwebwe nk'ubu babwira ati mutegeza gutanga ikori, mwotanga iryo mukuye. Umwe wese niyumvire kuko umurundi wese agize leta. Ubu rero bakubwiye bati utegerezwa nawe kugira ico uterereye. None rero ubu nyene urataga nawe ikori. Amwe so chavuga ngo caja kurisaba mama. Ngo caja kurisaba papa. Oyumvire nawe kugira igihugu gitera imbere utegerezwa kugira ico utazi. None ico utaga ugikura hehe? Nico gituma umuntu agize fraude abamenje igihugu. Fraude no kumenja mu vyumve.
aha no kuvyumva neza ingene igihugu kibaho, ingene kibaho ni wewe nyene. Igihugu kironka amahera ari uko hagize igikorwa gikorwa. Ntihagire umuntu azokwiyumvira rero ngo igihugu kizobaho twese tureze amaboko. Na twebwe rero umurima mwiza Uburundi twarose ni igihugu kirimwo imvura nyinshi, ivu rimera, kirimwo ubutare, kirimwo amazi. Nuvuga yuko ni igihugu kirimwo ibikwiye byose kugira ngo bidutunge dutere imbere. Ariko kera umukoroni ataraza abarundi bararima bakimbura gushikaho bagira amakoperative. Nimwaba muba ahantu mwabonye abantu batanguye gushira amatongo hamwe, bijya vyari vyarabaye kera kuko bavuga ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi, bagaca baja hamwe bakarimira hamwe kugira bimbure vyinshi. Umuzungu ashitse mu Burundi ikintu ca mbere yatubujije gucura. Iyo ucura ubuzi ko wahejeje gutera imbere ni industry, ihinguriro. Icambere yatubujije gucura kugira duce tuja kugura amasuka iwabo tubaha isoko, bo bashore bace batunga. Udashora ntushobora gutunga, udakora ntutunga. Ubwo butare rero twari tubuzi. Abarundi barikorera impuzu, iyo mpuzu mwambaye iva mu gitegwa, iva mu ipampa. Mugabo bacavuga bati stop, muzokwambara impuzu twe tubahaye. Byose rero uwaduhenze igitwa dudateye imbere ntimurondere yatubujije gukora ngo nzobaha ivyo wanje. Uruhombo rwa mbere naho twarugiriye. None rero ubarageze ko tumenya ubu Burundi Imana yaduhaye ikaduterekamwo. Tubumariye iki? Tubumariye iki? Aha ndazi mwicaye hamwe muca mutavuga ngo bisaba umutahe, ngo bisaba umutahe. Niyo ngorana abantu batangura kumenya, bisaba umutahe. Ubuje gutembera iwanje ukaza mu iyororero ry'ingurube ryanje, uca utangura kuvuga ngo nore jamahera nkayano yakura he ngo nanje norora ingurube. Ntiwigeze umbaza ingene natanguye, wewe ushaka gushikira aho nshitse. Burya rero n'ikindi gitwa duratera imbere mu Burundi, turaba umuzungu ahageze tugashaka guhera hari yageze. Ntibikunda, dutegereza kubera ko ari guhera hasi. Kandi nimwaba mushabwira ubuzima iminsi yose muze muhere gusoma ijambo ry'Imana. Nico twakubwira bati itanguriro ry'ubwenge nukumenya Imana. Mbega wewe Imana yakuremeye iki? Tangura wiyumvire ico nyene ico ushaka gutera imbere banza umenye Imana cye yandemeye iki. Ukira buti jewe gasirida, jewe ninda nindesho none nka Imana yimviriye gute ngo indeme? Yari inkeneye kwiki? Yandemye nge gusa nicaye. Mutangure musome ijambo ry'Imana. Kandi naryo nyene je naritanguye nkiri muto. Je nashitse mu wa gatandatu primaire, Nouveau Testament yose makwa kuba ndayizi ku mutwe. Ancien Testament natawe kuyisoma ngeze kuva mu wa gatandatu nduga. Niyo natawe gusoma Ancien Testament, handi nasoma Nouveau Testament gushikaho nobo hariho ibisomwa ngira ngo gifise mu mutwe. Turabe ingene Imana yaremye. Imana yarabonye ko bikwiye ko haba umuntu, kandi umuntu azogira ubuzima. Imaze kubibona ko hariho izorema umuntu, ikibanza kurema ibizomutunga. Iragira isi, byose irakushira ku isi, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Irabirema byose. Hanyuma yejeje kubirema, muri Bibiliya batubwira ngo irabibona ko ari vyiza. Uko iremye ikintu yacija kukiraba igacibona ko ari ciza. Uko iremye ikintu igacikira ikabona ni ciza, gushikaho irema ibintu byose umuntu azokenera kuri iyi si.
ihejeje irabiraba ibona ko ari vyiza ikivuga aho ndi mu itanguriro niho rero yavuga iti ubu rero igisigaye tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe agabe inyoni zo mu kirere ibikoko byose byo ku isi ibyatsi ibintu byose abigabe Imana irakuremye ikuremye iciye iguha ubutegetsi bwo kugaba ntagire ngaho n'umwe avuga ko atagaba mwese mukivuka hajya Imana ikuremye ibiguhaye ubutumwa bwo kugaba ibiri ku isi abigabe bimubera ibyo kurya yongera abigabe Imana ikirongera iti yamushize mu murima wa Edeni ngo awurime yongere awuzigame n'umuntu kumenya kwirimbura uti mbega jewe ndimwo umutima w'Imana ndimwo muhemu yera je ndimwo abamarayika kuko muhemu yera ni kagatima mpanuzi uzokumva wagira ukora ikibi ngo shangoreka ngo sigaho ndabwije ukuri kuva umunsi twagira ibwirizwa shingiro tugashiraho kira kantu yuko Imana ifashe ikibanza ni murabe kuva 2018 ingorane Burundi bwari bufise ava 2018 ntimwabonye ko zace zigabanuka naho tutari mu ijuru shaka mu bikontorore ava 2018 twashobora kuza tubona imvura icitse igatara hakaba inzara nyene inzara ubona yuko abantu bashonje kandi biranditse muri Bibiliya ati nimwakurikiza ingingo zaje nzokugurura ijuru imvura igwe mu gihe cayo nakazoba mu gihe cako mugabo nimutakurikira nzokugara ijuru ntimuzorima inzara izobica biranditse muri Bibiliya ndiko ndabivuga ukugene aho muzogirira imyaka 50 mugasaga muri abakene vorogretere mukwica imyaka 50 mugasaga muri abakene muzoga none jewe Imana yandemeye iki kuri iyi si rumba ilifo yuko mubimenye hakiri kare funja mifupa kama bado meno ipo vous regretterez d'avoir perdu votre état pour rien uwe unaniwe gukora ubukibishoboye ntuzovyigura umutama ngo inkono uzokwitwaza ushaje uyica ukibashe mu gusozera ico kiyago umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarahanuye ugwaruka abasaba kugira inyota yo kwiga ibihuye n'impano Imana yabateretsemwo kugira bashobore kwiremera akazi boye kuba baja gusaba akazi ngumwe amuha amatarenka 5 uwundi amuha 2 uwundi nawe amuhimwe eka umwe wese amuha ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe umuntu wese rero ndaganda abwire afise ingabirano akivuka aha esheke ya mbere bamwe bize bakunda kugira ngo mbega no kwiga iki ngo bace bampa akazi ntavuga ngo no kwiga iki ncenja gukora n'akazi ntibisa hariho igikorwa hariho akazi umwe wese rero burya arafise ingabirano Imana yamuhaye emwe ntimuze mwiyumvire uzosanga umwana buriya mu biharuro burya hariho ikintu azovamwo iyo uri kuriga iga ibintu ubona uzokora mu gihugu rero iyo tuba rero twese twiga umwe wese kuco yumva ingabirano yiwe erega ingabirano irarondegwa wewe nivyo bari nababwira kagatima mpanuzi urashobora kwiyumvira ukumva ikintu ufitiye impano nuvuga utegereza kwicara ukavuga uti jewe ingabirano Imana yampaye nokoresha iyi si nkayimarira ikintu kimwe Imana yandemera kuko ikuremye yaraguhaye impano ugacuvuga uti nikihe urumva ngo baye ngo wize ubwarimu ngo niho ucuronka akazi hagiye uhejeje kugira isheke umva Imana wewe nk'ubu yavuze uzoba umufundi umwubatsi we nawe uzoba umurimyi we nawe uzoba umubaji kugira ngo umufundi yubatse inzu aronke imyango we nawe uzokwiga ibiharuro kugira umenye ne bacapura ijya mirongo yo kubaka inzu ubundi nawe ati wewe uzoba umurimyi wewe uzoba muganga kuko mwarimu ari kukwigisha
azo ariko arigisha umwana wawe nawe uri kuravura abandi we nawe urumva bose umwe wese ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe ya mpano yawe. Umva impano ntizingana. Wabyishi bamwongereza wabike bamwake n'ivyo yarafise urashobora kwikwegera neza wewe ugasanga urishikanye mu kinogo. None uri umukene ingwara ziza zose n'ubuzima bwawe babugiye kandi Imana ari yaguhaye ingabirano yoshobora kuzogutunga igatunga n'abandi n'ababanyi nabi wawe mugabo inyatsi ikakwaka. None rero ico no basaba nk'ugwaruka mwiyige kwirimbura ku munsi mwirimbure nakoze iki atakintu uri ukoze ucumenya ko wakoze ikibi uba wakoze ikibi mugabo kubera ya shetani yakuzibi umutima ntushobora kwisuzuma ngo ubone ico kibi urabura iciza wakoze mugabo hagira inzu buri ciza wakoze uba wakoze ikibi mugabo shetani kanka kukibona ico kibi wakoze. None rero mwese umwe wese azaririmbura hageze hanyuma uharure ingabirano ufise impano we ufise kugira ngo uce wubakira kuri kazoza kawe uciye kuri iyo ngabirano yawe. Nta muntu numwe Imana itaha ingabirano kugira azatunge mu buzima bwiwe. Ntawe yaremye ngo azabe umukene mugabo daimoni ashobora kuzika kubuza kuba umutunzi kakubuza gukora ukabikinebwe gushikaho babaye biyake wowe nyene ukaba ari we uvyiyaka kubera ya daimoni yagutaye mu rudubi yagusutse. Aho kantu rero mukagendereko nabwiye ugwaruka mufise tombora kubona mufise abaza barabigisha kera twebwe ntawa twigisha nk'ibi iyo babitwigisha hari naho ibintu biba byarahindutse. None ndashimira ugwaruka mwebwe mwatanguye gukanura igishishwa cyari ku maso kiriko kiravako mubandanye uko nyene mugabo mwame muri ko muri isuzuma kwingabirano yanyu muri ko marayikoresha kugira iyisi muze musaze mufise ico mwayimariye muvuga muti je naho noje imbere y'Imana ubu ndafise rapport nzotanga Imana ibahezagire.